Ndabaramukije bakunzi b'imbonesha kure ya Look Media, bakunzi ibiganiro bitandukanye bishe kuri Look Media, cyane cyane abakunzi ibiganiro bya sport, ibiganiro bya Rock Sports ku munsi wa mbere ndetse no ku munsi wa gatanu, ibiganiro bya Mumenye ku munsi wa gatatu, ibiganiro bya Midweek ku munsi wa kane, n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Uno munsi turi ku munsi wa kane, numva ko ni umunsi wa Midweek, aho tusanzwe tubaganira kuri sije imwe dufata tukayivugana ko n'abatumire batandukanye. Uno munsi turi muri handball, ni umukino nibaza ko tutari tuherutse kubabwira ko muri Midweek. Uno munsi tuzaganira kuri handball, turi kumwe n'ubusanzwe arongoye ishyirahamwe rya handball, umutumire aje kuba tuganira bitari bike ariko biratunganywa, aho ishyirahamwe rya handball rigeze, aho urukino rwa handball rugeze hano mu Burundi. Reka ndamuramutse. Ndabaramukije. Turaguhaye ikaze. Murakoze cyane. Murashobora kwidondora abariko baradukurikira? Yego, jewe nitwa Nikobamye Dauphin, nkaba ndongoye ishyirahamwe rya handball mu Burundi. Mwumvise ko turi kumwe na Dauphin, Mese Dauphin arongoye ishyirahamwe rya handball hano mu Burundi. Nibaza ko aza kutuganirira ibitari bike. Imbere yuko tuja muri byinshi, abanza tubwire mbega uno munsi aho tugeze, kuno munsi turiko turaganira ko uwo babaza urukino rwa handball rugeze hano mu Burundi, ruri ku ntambwe yayo. Yego, murakoze cyane. Naho atawiha amanota, jewe kubyo wanje ndabona yuko urukino rwa handball mu Burundi rumaze gutera intambwe ishimishije. Ivyo rero bikabonekera cane cane mu nkino tumaze gukina, arizo mu gihugu, arizo mu karere, eka mbere no kw'isi yose. Yego, kuri uwo munsi ndashobora kubabwira yuko mu myaka 3 iheze twashoboye gutwara zone 5, turashobora kuba vice champion umwaka nyene, tukaba twarashoboye no gushika mu higanwa ry'isi yose, akaba aribwo bwa mbere vyashitse mu gihugu c'u Burundi muri urukino rwa handball. Kuri ubwo rero jewe novuga yuko tumaze gutera intambwe ishimishije. Mu ishyirahamwe rya handball nibaza ko uno munsi aho mugeze mu gihe mumaze muri rongoye ibikorwa muhora biriko birakorwa, murizera ko muravye intambwe no kubatera, murabona ko urukino rwa handball rugiye gutera imbere cyane kurusha aho mugeze uno munsi, muriha amanota meza mu myaka 3 iheze, mu yindi myaka igiye kuzaho? Sinovuga yuko twokwiha amanota meza kuko turacafise intambwe yo gutera. Kumbure ababibona nibo boduha amanota, mbwa twese twoyiha. Mugabo twebwe umugambi dufise nuko twoguma dutera intambwe tuja imbere. Uvo rero ubunye twebwe ico dukora, kubera tujejwe nk'abajejwe ishyirahamwe rya handball, twebwe turashira imbere imigambi yoteza imbere uru rukino rwa handball. Muri iyo migambi rero hari imigambi yo gutanga ubumenyi ku bamenyereza, hariho imigambi yo kugwiza ibibuga, hariho umugambi wo kurondera des équipements. Ivyo vyose bigiye hamwe kugira ngo umuatlete, umukinyi ashobore koroherwa kandi aronke n'ubumenyi bukwiye. Ivyo nivyo vyotuma rero umukinyi ashobora gutera intambwe, natwe tukabonerwaho kuvuga yuko turiko turatera imbere mu rukino rwa handball. Mwavuze ubwa mbere ko mwaratwaye zone 5, mwaragishitse kure, mwagiye muri Coupe du Monde ku nshuro ya mbere. Uno munsi mwiyevariwe par rapport y'ayandi mapeyi hano muri so region, dufate muri East Africa, y'indi bihugu, murabona muri kurugero neza? Ico kibazo kiragoye kwishura, mugabo aho tugeze nko muri zone 5 turamaze kuri igihugu gitinyitse mu karere. Igihugu cose kizi ko gihura n'Uburundi kiza citeguye. Sico kimwe na kera wumva ngo Buganda ngo canke ngo Kenya tuzumvise tukagenda tujugumira, uwo duhuye baramenya yuko baje guhura n'igihugu gikomeye. Ico rero kikaba ari ikintu cerekana yuko mu karere tumaze kugira izina, bakavuga yuko Uburundi ari igihugu gikomeye mu rukino rwa handball. Uno munsi turavye hano mu uko integuro organisation ya federation n'amategeko agenga ibintu, est-ce que uno munsi turavye ingene ama club yoganije,
abakinyi ingene bategurwa abakinyi ingene bafashwe mu makipe eske federation irafise amategeko amakipe agendera ko mu gufatanya z'abakinyi mu mwaka uheze muri assemblée générale yabaye mu mwaka uheze twarize itegeko rigenga umukinyi muri rusange iryo twise statut du joueur iryo tegeko akaba ari itegeko rimukingira kuva kiri muto ingene agenda aratera intambwe gushika naho yoba umuprofessionnel nk'abandi bantu bamukeneye mu bindi bihugu kumwikora akagiye muri professionnalisme ivyo rero vyose twarabivyize tubishira hamwe kugira ngo dushobore korohereza umukinyi wa handball muri development yiwe ubu rero je novuga yuko umukinyi akingiwe n'amategeko agenga urukino rwa handball ngaha mu Burundi kuri ico nyene perezida umuntu wese arakora kugira ngo atunge n'icyo akora atunge n'umwuga wiwe yabiki eske uno musi muravye ngene handball imeze hano mu Burundi umukinyi yokwizera ko yoshobora gutungwa na handball nyene kandi oya biragoye kiretse na handball niraza aha mu gihugu cacu turi muri championnat amateur nta mugwi canke association yoshobora kuvuga ati ndafasha umukinyi ya 100% abesheho nawe wakine ahembwa nka kurya tubibona mu bindi bihugu mugabo kumbure ejo canke hirya y'ejo bizoshika mugabo uwunye nibaza ko bitarashoboka hariho nk'ama club amwe avuga ati aba bana ko dushaka ko batera imbere muri uru rukino reka tubafate ndaza ama club akabashira hamwe bakaba ahantu hamwe ama club akabagaburira akabarihira amashuri mugabo urumva bigarukira ngaho suba ko babera ko bakina bahembwa bakabasera minimum kugira babeho yego ivyo nivyo maze kubona ama club sino nta mukino uvuga ngo arabeshejweho n'urukino rwa handball mu Burundi none ko handball iko yatera imbere turabibona mu bikorwa amashampiyona n'ibindi eske ni mwowe ko muri nyene yova muri niveau amateur twaje muri niveau professionnel uwo n'umugambi novuga à long terme mu gihe abantu bazobona yuko urwo rukino rwacu ruha agaciro bakana ko umukinyi afise agaciro gakwiye nibaza yuko ivyo bintu bizoshoboka mu myaka izoza mugabo uravye ukuntu abarundi dusanzwe tubayeho n'uburyo dufise nibaza ko bigoye turacafise intambwe ariko sinovuga ko bidashoboka yego nibaza yuko mu misi iza hari aho bizokunda umukinyi agashobora kubaho abeshejwe n'urwo rukino uno musi federation ya handball ku ruhande ku rwego rw'igihugu irakorana gute n'ama association ya handball mu ntara mu bisanzwe federation ya handball irafise amategeko igenderako turafise ama statut na règlement d'ordre intérieur rero federation nikwafa iri hejuru y'ama association provinciale yose mu misi yahera hariho ama province ashika nka 12 yari adere muri FEBUHAND ni Federation Burundaise de Handball mugabo kubera découpage yabaye mu bihugu avec les structures nshasha twebwe twaciye twiyadapta ubonye tukafatira ku ntara zagutse hazo twagiye turashiramo kujya nyene ya découpage administrative bagize twayikurikije kujya kugira ngo ntituzohave dusanga turi nyuma y'amategeko ayo ma association rero abatwagwa n'abaperezida b'ama association nibo baheza tugakorana bakatubwira ngo tumenye ibiri mu ntara zabo amakrebe yifashe gute ingorane zihari n'izihe bakazikanaliza gushika muri federation hama tugashobora kuvyigira hamwe kugira dutore inyishu hari kandi kabazo neza ko kagoye buke buke atari cyane twabereye ko tuko turavuga ko mu biranga iterambere rya federation ball no handball
mu giserukira gihugu waritavye Coupe du Monde muri Croatie muri Kaneza tugiye haravuzwe abakinyi batagarutse baciye bafata inzira baragenda mbega muri federation bavyakiriye gute byabandanije ivyo bintu vyabaye kirya gihe abarundi benshi barabimenye natwebwe banashaka twari kumwe ico gihe twari kumwe ico gihe bagiye twari bafata iyindi nzira mugabo natwebwe twabimenye tubibonye twavyakiriye neza na gato kubera igihugu kikurungitse ku murimo nk'urya hama ugaca ufata inzira atariyo si ibintu bishimishije mugabo ivyo ntivyabujije federation kuguma ikorera imigambi yayo kubera twe dufise ihangiro ryo kurera urwaruka yego ubunye turi mu bikorwa nyene vyo gusubira kurera urwaruka kugira abashobore gushika kuri niveau nk'abaje bari bashitseko kandi abo dufise n'ubu turabona yuko bavyifatamwo neza hirya no hino mu mahiganwa tuba twashoboye gushikamo. Inyuma ya bijya nka Federation Internationale nta kibazo mwagiraniye yabaye nta kibazo gishobora kugirana kuko si twe twabitumye biba twebwe bibaye gusa twari bamenyesheje hanyuma ni ibintu bikunda kuba bishika kenshi no mu bihugu byinshi biramaze gushika ariko urumva si ibintu wovuga ngo byo gutera intege byo kwankuraja mugabo iyo bishitse ibintu nk'ivyo nta kundi vyakira uko bishitse hanyuma ukabandanya imbere yawe hano mu Burundi fati uko federation ikora murashima ingene mu federation ball ishigikirwa no gushikangana b'inkino canke comité national olympique twebwe no kuri aho tugeza turashima gose kuko baradufata mu mugongo iyo atabari nabo hari n'ibyo tuzoshikako kuko nk'iyo dusohotse kenshi ubushikiranganje bwo budufata mu mugongo ko hari uburyo usanga bisaba hariho gihe usanga bisaba uburyo bwinshi tuzoshobora kuronka baradufata mu mugongo no kuri jemba ndasubiye no kubashimira kandi ndabatera intege ko bo kwa mukubango bamwe bakora hama Comité National Olympique nukuri iratwitayeho gose no banka karorero muri iyi myaka 2 iheze barashoboye kutuzanira aba expert babiri bari baje guforma aba coach n'aba entraîneur twebwe nka federation turabarondera hama Comité National Olympique ikaciduha uburyo bw'ingene babaho ngaho urumva ko ari ikintu gikomeye cyane yego ndashimiye gose nanje kandi Comité National Olympique yahora twagwana madame son excellence madame la ministre ubunye nukuri yaratwitayeho gose ubuhongira agiye kurushirizaho gose kuko asanzwe azi n'ingene dusanzwe tubayeho ego turetse sene na ministere ya ijejwe harimo sport neza ko iyi federation abakeneye uburyo bwinshi iske murafise abandi bafatanya bikorwa musanzwe mukorana abantu bafashe mu bigo bitandukanye ego turafite abafatanya bikorwa dukorana kenshi nk'iyo dufise ama activité twikorako twabwira ati abona ko uburyo bugoye yabamu dufate mu mugongo ibintu bikorwa by'igihugu bariho benshi no kuri bahora dufata mu mugongo sinoshobora kubadondagura bose mugabo donc kenshi abo tubibwiye ari nk'ere banke canke abandi basanzwe bakora ibindi bintu tugasanga bitavye ako kamo bakaduterera kugira ngo ivyo bikorwa bishobora kugenda neza
no turavye twabonye twaciye hajya muko mubaka ikibuga nuko sama federation yose afise ibibuga nk'ibya bakora tubwira ibyo mugambi watangiye gute mugambi ushingiye nkuko mwari muhejeje kubaza ati murafise abatajya bikorwa ni projet yitwa PEPS yo muri ambassade y'Abafaransa yaciye muri Seno muri Comité National Olympique kugira ngo bashobore kwapuya amafederation yose hanyuma twebwe muri federation ko baratubwira ati zana imigambi mikuru mufise hama turabe iyo twoshimikira twebwe rero twaciye twicara hamwe muri federation Bordeaux de Handball dushira imbere igikorwa cyo kubaka ikibuga ko nta kibuga twari dufise kenshi wasanga turiko turaniganira kuri departement na basket na volley tworonka ahantu iwacu twigenga byo bari vyiza umugambi turawutegura turawutanga barawushima barawufinansa bakabijya rero twari dufise twebwe twari dufise na tapis synthétique twari dusanganye turabwira ati twemwe duhe izo nyubako tugashiramo iyo tapis synthétique tukaba dufise ikibuga coshobora kwakira inkino mpuzamakungu bashavuga ati uwo mugambi ni mwiza cyane baca badufinansa baduhaye miliyoni 229 hajya mubona bigeze ngira hasigaye tranche ya nyuma bashobora kuduha kugira ngo turabe ko twoheza ivyo twari twumvikanye aho twogeza gukora ivyo rero nkabishimira cyane cyane Comité National Olympique kuko cyane kandi Madame Lydia niwe yadufashije kugira ngo uwo mugambi ushobore kwegera imbere hama kiretse n'ivyo muri uwo mugambi PEPS baradufashije kandi gutanga ubumenyi ku bamenyereza bacu bamenyereza bashika 2 bagiye guca ama licence hanze licence C na D na C hakaba hari uwundi ategerezwa kuzogenda muri siza guca licence B ivyo rero tubigira kubera iki tubigira kubera ko Comité na Federation Internationale uwera dusavye yatubwiye yuko udafise le coach bari qualifié badashobora guhagarikira ivyo aya ma equipe nyamusanga ugiye hanze uteza kurondera umucoach wo mu munyamahanga abajya nabo abari nk'umu mercenaire urumva acakora ivyo ashatse ntibiboneka neza ku gihugu ariko kandi umure ko tubafise turashobora kugenda mu competition yose kandi ataco twinona ikigira gatatu undi mugambi twabahaye ni umugambi wo kwakompanya les talents prometteurs hariho abana batoyi twashize hamwe bimenyereza hamwe umwe haraze nk'umwaka urenga tukaba coach babasuva ku munsi kugira ngo bevuriwe hamwe ivyo ni ikintu ciza cyane kuko usanga ari abana bamenyeranye iyo hageze rero nk'amakompetisi akomeye abo nibo kenshi turatwikorako rero muri iyo projet PEPS baca batwemerera kubaha bourse ni ukuvuga ari akabourse babaha ka déplacement na rafraîchissement babaha ku kwezi rero umva rero cyo bavuga yuko umugambi PEPS utuziye ko nk'inyishu yego umwaka n'ukuri baradufashije ibintu kugira ngo twakoze mu myaka 10 ego uno musi mwatubwiye byinshi kuri federation mwatubwiye byinshi kuri handball muri rusange ahegeze nta federation nimwe canke institution nimwe ishobora kubura utunenge canke amadefi utubwiye amadefi ngo mufise muri handball amadefi dufise muri rusange no kubura uburyo kandi ico ni kibazo gisanga gisangiwe na benshi kubera hari ibintu tudakora kubera twabuze ubushobozi
ana nk'umwana adafise ikirato ciza, umwana agize ikibazo ata assurance afise, bo cyangwa ugasanga hageze gusohoka bikatugora ingene dushobora gushira hamwe abakinyi baje mu marokale, ubahe amakondisiyo meza yo gutegura inkino. Hari igihe usanga rero bitunanira, ugaca usanga nivyo bituma tudashobora gutera imbere nkuko twategerezwa tuvyifuza. Hariho n'ibihugu usanga nk'ama ekipe nationale imbere yo kuja gukina nk'inkino mpuzamakungu canke za Afrika bakina ama match amico, n'ivyo hari igihe twebwe bitunanira kubera uburyo. Ugaca usanga twikontanta na moyen dufise ngaha. Harya rero umukinyi akomezwa n'ama match bayakinye canke ingene yateguwe.